N'inzoga ntwari kuza gute umugore wawe ngo yitwa Chantal none tuje kuriyaga ivyingo nivyo birimwo kubera yitwa Chantal iryo zina Chantal Jesse ndarikunda cyane ni nkuko je uzina ryanje gitwa Guilain Uwiteka Guilain ntajyo nkunda cyane je nkunda koresha umwanya yani Guilain mengo ntiriryoshe na Chantal mu mengo ntiriryoshe ariko shasha canke mama gikanyamuji fresh riba ripesa cyane yari umugenzi wanje cyane kwishure nije muntu twayaga nije muntu twagumana umwanya wose twaba turi kumwe muri pause nyene yamabanga nyene yari umugenzi wanje ahubwo naratangaye senzi ko ari umugore wawe ujya niwe kirumara wanje ujya niwe buzima bwanje hari ibintu biba bikurimo nyene nk'umugenzi muba mugendana nje nashatse ukwibira nkibanga urumva nkibanga kuko nabonye nukuri jewe ndiko ndabivuga bose unkunda nkunde unyanka anyanye mugabo shaka ndabikubwire urumva nkibanga ndakwibire nkibanga kuko ugenda muzi neza aho reje camvuga ati vuguta vyume bikwiye sikuvanga ngo ndiko ndagukusambuza ngo ndiko ndaguteranya oya wapire kandi ndakubwire je Chantal n'umugenzi wanje mfamfa gusa ico umenya cyo no kubwira urya mwana Guy urya mwana Guy wa mbere si wawe Guy kanyamuji mbega utantahura wewe petetre umviriza urashobora kuba waje je Chantal ndamunzi sindiko ndagusambuza sindiko ndaguteranya n'umugore wawe urumva niwe wamuteye Gisi wanje reka ko ndakubwira umuhungu bakundana kera na Chantal utaramutwara je ndamuzi niryo banga ryuko azi waba afise iganda iyo ndayagi je yarabimbwiye ndabizi neza wamenye gute ko yaji wanje afise inda Yesa wantu bakunzi batugesho bakunzi b'umunyero saku bakunzi basuto cawa Mr Vuguta muri fresh muri bon ndabakunda cameraman hariya ni Pax hari kigano nabonye amipro yakoze aravuga ati mwe mukunda gushimira abo mubona kuri kamera ariko abanini abantu bafise akamaro kanini cyane nabari nyuma ya kamera ni Pax alabarero ni wafashe kamera no gumara buhinga bw'ivyuma yuko amasana ari bon kandi ari fresh murazi neza yuko mumuha abahereza amasana ameze neza cyane iyi Koreshumwanya media nimwe mu mbonesha kure ngaha mu Burundi zitanga amasanamu meza cyane upanze imbonesha kure zitanga amasanamu zitatu meza cyane ngaha mu Burundi asukuye Koreshumwanya media ntiyoburamo kuko iratanga amasanamu ndetse n'abadukurikirana bagashima kavuga ati ano masanamu ni nyina muri fresh rero bon sumutumire ngaha je uko umuntu asavye ikiganiro je nukuri sinzi kuraba ngo naka ninde je usavye ikiganiro turayaga tukahura tukayaga tugakoresha umwanya turi mu kibanza ciza hano bita kuri Hopland ni mu Kamenge kuri 14 ni kibanza gikorerwamwe ama anniversaire ndiko ndabivuga nabasavye gusa tize location cabarabikora me nundi musi nzobakorera publicité nzogira nyene mubone ikibanza ingene kimeze na hantu heza cye murona neza yuko hatuje cyane ego reka remhereza kanyera umutumire tuyage dutere inkuru kwanza tuyage atubwire nuwariwe ko na Jesse ndamuzi neza uwariwe gusa ndabona ko ari umwigeme kandi umwigeme mwiza ndabona neza yuko aberewe ariko sinzi neza uwariwe namahoro sister umeze neza namahoro cyane nje mvuga cyane mvuga menshi haje unyishinze basha ukwimvira ati none ndi ngaha kubera iki urumva ariko abari mudu mbafise no kwishimira abaruko baradukurikirana ingene ndazi neza ko bankunda badukurikirana ni bonone ego meze neza merci mbe witwa gute mbe sinari nabaze nitwa Bella Gomez Bella Gomez oya Gomez nari ko ni Bella gusa Bella Gomez n'umukobwa twakorana yitwa Bella Gomez umva numvise umuntu yitwa Bella cyane hora ko ari Bella ko ari Gomez cyandagashira kwako ka Gomez ufite telefone yasha system ko wapira sanze umukobwa mwiza nkaho gutunga telefone ishaje nkiyi ndiko ntibaramiyindi ndiko ndarondera abamiyindi uri kurarondera abaguhiyindi uri kurabarondera gute
ante nyene hama uzihabwa n'abake umubrada wanje ni wamini ari hanze ari muri sauza yaragiye ari sauza cyangwa ari muri Oman ari sauza cyangwa ari muri seri oya ari sauza prima kandi yagiye kera iyi shenete ni arja ntubibona none ni arja wewe pax yo bari arja twavuke ego amakuru imisire ni bon meza turaho turashima namwe mumeze neza niba je namandi bien namandi original namantesa mbandi ewa new ego urumva kandi urabona ko mberewe ego frame nani bagiye kubikubwira oya nibwo uraberewe akeza karigura urumva akeza karigura ego ni gutere ni meza turaho turashima namwe gusa nanje sinabatahuye neza namwe je nabibwiye nitwa Bella je ni Mr Tugesho none we wambwiye ko ushaka dukora ikiganiro sinzi nimbura umuririmbyi nimbura umukinyi w'amafilme nimburu umuntu adandaza utwibushaka tugire publicité sinzi gusa byose birimwo ego gusa je nikoresha umwanya nyene nkaba nkorere kinyamakuru koresha umwanya media ndi umunyarusaku ndi cawa ndi sutwa nkoresha akanyamuji n'ibindi byinshi ego okay ndumva byiza ego duga kwijambo rero akanyanirwa hama je narumvise ngo urubatse Nivyo wumvise? Sange nivyo. Icyo ndubatse vyafe ndubatse. Ko mutadutumiye ngo tuze kunywa inzoga. Sha abari bahari barazinyoye vraiment. Abari bahari barazinyoye gusa nubwo stari nyinshi cyane. Ariko ababoregwa baraborewe. Reka kuvuga nkaba ntaje. Abantu inzoga ntwari kuza gute. Umugore wawe ngo yitwa Chantal. Chantal. None tuje kuriyaga ivyingo bya nivyo birimwo kubera yitwa Chantal iryo zina Chantal Jess ndarikunda cyane ni nkuko je uzina ryanje gitwa Guilain Uwiteka Guilain ntajyo nkunda cyane je nkunda koresha umwanya yani Guilain mengo ntiriryoshe na Chantal mu mengo ntiriryoshe ariko shasha canke mama gikanyamuji fresh riba ritesa cyane niwe usanga ritesa iryo zina urizi guterera je ndarizi tu umugore wawe twariganye ntize rohero yahereje mutanga ndamuzi kuva kera turabajama cyane oya turabagenzi ntiwari bwambone ndibaza nta nubwo yahora avuga ngo ndafise umugenzi yitwa Bella sindigira mbona no muri ya phone yiwe muramuyaga kuri phone yego tuyaga gusa twarayaga ariko ubusi cyane yari umugenzi wanje cyane ku ishure nije muntu twayaga nije muntu twagumana umwanya wose twaba turi kumwe muri pause nyene amabanga nyene yari umugenzi wanje ahubwo naratangaye senzi ko ari umugore wawe ujya niwe kirumara wanje ujya niwe buzima bwanje urumva niwe muntu mfata yuko ari wazotuma nja mwijuru nakakuvuga ujya niwe muntu azotuma nja mwijuru mbona ubwami bw'ijuru urumva ni nk'ijuru urumva ndi muri we mba ndi nko mwijuru urumva urukundo rukuri oya nujya n'umugore w'akarorero ujya ni première dame kuri jewe ni première dame kuri jewe urumva niwe mugore mwiza wa mbere kwisi nzima urumva kanatsinda si ivyo gusa nawe mugore wa mbere afite ubasha bwo kuvyara abana beza nta mugore numwe kuri ino si y'Imana afite ubasha bwo kuvyara nk'abana je mvyara kiretse umugore wanje gusa waratomboye kwere naguye hashashe ego mwariganye mu wakanga ego twariganye imanite ego twahereje rimwe twariganye imanite turaheza yari umugenzi wanje cyane gusa nyene hari ibintu biba bikurimo nyene nk'umugenzi muba mugendana je nashatse kwibira nkibanga urumva nkibanga kuko nabonye nukuri jewe ndiko ndabivuga bose unkunda nkunde unyanga anyanye mugabo shaka ndabikubwire urumva nkibanga ndakwibire nkibanga kuko ugenda muzi neza aho reje camvuga ati vuguta vyume bikwiye si kuvuga ngo ndiko ndagukusambuza ngo ndiko ndaguteranya oya waramufashe n'umuhungu oya vraiment ndamubeshe arafisa gahungu basohoka oya wapire kandi akubwire je Chantal no mugenzi wanje mfafa gusa ico umenya cyo no kubwira urya mwana Guy urya mwana Guy wa mbere si wawe Guy kanyamuji
mbega utantahura wewe petetre umviriza urashobora kuba waje je Chantal ndamuzi sindiko ndagusambuza sindiko ndaguteranya n'umugore wawe urumva ni wowe wamuteye gisi wanje reka ko ndakubwira umuhungu bakundana kera na Chantal utaramutwara je ndamuzi niryo banga ryuko azi wawe afise iganda iyo ndayagi je yarabimbwiye ndabizi neza wamenye gute ko yaji wanje afise inda none je sindi umugenzi wiwe nta kintu yampisha urumva niganda kugira aza ifise yarampamagara arambwira bayimuteye ari huri opana kuvuga ngo niho narindi umunsi amenya ko ayifise yaraje kubimbwira ko afise inda yagi ungagiye wa mbere arambwira bera je ndafise inda ukunuku mugabo ndamukunda mugabo wanje urumva kandi sishaka kumuheba ubu nawe yanteye inda sindamukunda na gato je yari umugenzi wanje mfamfe ko yarambwira ibintu byiwe byose nanje nkamubwira ibyanje aho yabaryamye niho nabandi umwanya wose twaba turi kumwe rero nyimbabaza ko ndiko ndakubesha nyimbabaza ko ndiko ndagute jewe ndavuga nkirenganira ariko iryo niryo banga ndakwibiye rya Chantal urumva wewe wavuze witwa Bera ego je nitwa Bera urumva urashaka kubugerageje guhindura mudu yanje cyo guhindura ivyumviro vyanje ariko ivyo bintu ufise ivyemezo bingana nk'ibice bingaye kwijana umbwira ati ahugeze hoho ino minsi yose umwana afise imyaka ingahe wibaza giye afise imyaka ingahe giye imyaka afise nayo nibuka si kuko sindayibana yo kuko Chantal yazigiye kinini tutabonana nta n'imyaka yagi uzi nayonzi bikanda gutomboze afise imyaka 2 afise imyaka 3 afise imyaka 4 iyo nda igihe yitwara je twari kumwe ku ishuri twari ko twiga umwaka wa nyuma umva twari muri terminale ariko ukuntu igihe agenda iwazi wawe ariko abari wo mu bantu ubu jewe ntavyo namenye kuko na mariage ko ndakubaza ati byagenze gute sinigenze ndayitaha ntavyo namenye urumva sinomenya rero imyaka agiye afise ngo ni kuko yashitsi wawe sinzi igihe yashikiye wawe kuko mariage sinigeze menya ko yabaye canke itabaye urumva wewe rero iryo niryo banga je ndakwibiye nyimba uvubaza ko ndiko ndakubesha sindiko ndagusambuza Chantal je ndamuzi n'umugenzi wanje mfamfe nyimba ari banga ubaza ko noba ndiko ndakubesha iki uragenda umwibarize Chantal wawe nyene kandi ndazi nawene ntavyo yo kubwiza ukuri Chantal ndamuzi ntabwo yumviza ukuri kubera iki nkunda Chantal aragukunda vraiment aragukunda cyane kuko nujya nuwo muhungu yamuteye iganda yagiye ntamukunda je yarabimbwiye ambwiye ati njoga uyu muhungu winda ndamukunda ukunuku je nshaka kuja kwibanira n'umugabo wanje urumva cabigenda uko rero ndambwira poa je nitwasiye kubonana ko twaciye tumera nk'amatandukanye gatonye aca turapoterana ariko Chantal je ndamuzi ko ari mugenzi wanje gisu wawe ndagiye ushaka uzovyumva ivyo ndakubwiye cyane unyemere nyimba wibaza ati ndiko ndakubesha sawa basi wo byakire uko ndabikubwiye sawa sister sawa lala viriza Pax ibintu vraiment jewe ndabona umengo sikuye umukobwa yatumwe ibintu vraiment je umviriza mvugane gatoye n'abari ko baradukurikirana sivyo uyu mukobwa yaramaze iminsi cyane anyandikira asaba yuko twobonana tukayaga ari ivyo ashaka kumbwira rero nshobora kuba nigaye kuba nakoze ikosa kumuhereza umwanya tukaca bimbwira imbere ya kamera ibi bintu kuko jeje nyine ndumva neza yuko ibintu mengo sinobipostinga mu bibone ariko birantegeka gusa kubipostinga urumva kuko irirenze umuntu wari barirenze impinga nimba yiyumviriye kuza kubimbwira live bisigura neza yuko bimurimo kandi yamaze gusinya yuko azobishikiriza gusa peut-être ashobora kuba amaze kubibwira n'abandi bantu urumva ashobora kuba amaze kubibwira n'abandi bantu canke
amaze ashaka kubimbwira aje kubimbwira jeje nyine sinzi ariko no mukobwa ko biri kose aramuzi Mama Guy aramuzi kino niyumvira ni kimwe ni kuki yo baje kubimbwira no munsi ino misi yose canke ibintu eske nivyo none nimba Guy afise inzobe jatanzobe mfise none ntidusa ko arabavuze ko asana mutoyi wanje none mutoyi wanje si jewe si nka jewe hera bavuga yuko dusa dutandukanye ku nzobe gusa eske canke Mama Guy aya Mama Guy yoba yaranciye inyuma vya vrai akanci inyuma jewe kandi umukobwa biragaragara ko amuzi neza biragaragara yuko amuzi Mama Guy aramuzi cyane urumva bo ariko nzorondera abakobwa aba bagenzi biyo ba Mama Guy biganye kuri Rohero biganye no kumutanga aho yahereje ndababaze neza kujya mukobwa kwanza yitwa Bera bo bamuzi ko hari abagenzi biwe jewe nzi bya Bera nukuri ntawe ndigera mbona urumva ntawe ndigera mbona rero ibi bintu nzobiraba ingene ndabikora kimya mbone ndonko kuri kwawe vyuko ivyo babije bimpindurira mood vraiment imigambi no bafise yobe ikirahinduka bon bye turasubira bye